Esperance Ndoricimpa, nkaba naje mva mu gihugu cyo muri Canada, niho mbaye imyaka kuva muri 2022 niho nagiye hariya anye. Ubundi nari nsanzwe mbino ndi Umurundikazi, nakuriye mu Kamenge. Hanyuma nkuko bahejeje kubivuga, ndi umuririmvyikazi, ndirimba indirimbo z'Imana. Natanguye kuririmba mfise imyaka 9 muri korali ya Sunday School, hanyuma mbandanya uyo muhamagaro. Ubu rero niho hari hageze yuko mvuga nti reka shire ku mugaragaro impano Imana yampaye. Dufise indirimbo nka 30 tuzosohora, ariko twabanje gusohora 4. Iyo album rero yitwa Araje. Album yitwa Araje niyo tuzosohora, ntituzohagarika, nzobandanya nsohora indirimbo, kandi zimwe nzozisohorera muri Canada, izindi nyinshi nzozisohorera hano, kuko nishima cyane gukorera igikorwa cy'Imana mu gihugu cy'amavuko. Nta ntambara nshobora kuvuga yuko ndiko ndahura nazo, kubera yuko nasanze abamenyesha amakuru n'abantu beza cyane. Narabishimiye abo tumaze gukorana, narishimiye abaririmbyi bariko baramfasha igikorwa cyo kuririmba, ndetse n'abashoferi nagiye nkoresha, kuko vyasaba ama déplacement menshi. Nabo nyene bambereye umugisha. Gushika uno munsi ndiko ndabona ikiganza c'Imana mu gikorwa natanguye. Nta ntambara ndiko ndabona. Egome, indirimbo imwe yitwa Araje, hanyuma iyindi yitwa Ntawuhwanye Nawe, hanyuma iya gatatu nayo ikitwa Akisema Atakubariki Hakuna Atakayeziwia. Ni indirimbo nanditse mu Giswahili, kubera yuko hariho nkuko musanzwe mubizi mu gihugu cacu Igiswahili kiravugwa cyane. Nashatse yuko n'ababanyi, ibihugu bibanyi, navyo nyene bishikirwa mu ijambo ry'Imana turiko turamamaza mu ndirimbo. Hanyuma iyindi nayo ivuga ngo Nakutegemea Ewe Bwana, nayo nyene ni Igiswahili. Ubwo dufise 2 z'Igiswahili tukagira na 2 z'Ikirundi. Yego, indirimbo uko ari 4 zose nazanditse aruko ndazihawe, ntabwo zashotse, ntabwo nafashe bike n'urupapuro ngo ndanditse. Ni indirimbo nahawe na Mpwemu Yera, bivanye na message Imana yagomba kumpa, hanyuma ngo ndayitange mu bandi. Nk'indirimbo ivuga ngo Araje, ifise ubuhamya bukomeye cyane. Ni indirimbo nahawe bivanye n'ivyo Imana yampishuriye ku muririmvyikazi yitavye Imana, yaba muri Kenya, umukozi w'Imana yari rurangiranwa. Hanyuma Imana inyereka ibintu bikomeye kuri we, hanyuma mpabwa iyo ndirimbo. Nukuvuga yuko ni Imana yashatse yuko mbwira umugeni wa Kristo ahari hose kwama yiteguye, kuko tutazi umunsi canke isaha. Egome, nagiye kuva mu 2022 gushika uno munsi niyo nkiba. Yego, nama nagarutse kenshi kuko ari igihugu c'amavukiro, ndahakunda cyane. Nukuri abantu baho n'abanyarukundo, barakundana, kandi ndabishingira intahe. Egome, twagiye Mwaro kuko twari tugiye kurondera ama image nk'irya shite iriyo, irafasha mu muntu zenya mu butumwa turiko turavugira mu ndirimbo. Nta yindi mpamvu iyindi hanze yiyo onya, kwari kugira ngo tubone ama image ajanye n'indirimbo turiko turaririmba, kubera yuko burya anye nk'abahanzi canke abahanzikazi, iyo turiko turaririmba dutanga ubutumwa bwiza mu majambo no mu ma image. Nahuye na Brian Smith, nasanze ntabwo twari bwamenyane imbere yuko nshika hano. Twabonanye ubwa mbere amaso ku yandi nshitse mu Burundi. Ni umuntu mwiza cyane, naramukunze, aciye bugufi, kandi akora ibintu ni n'umwizigirwa cyane, ndetse nta wundi mbona nzokoresha gushika ubu unye. Ndabona yuko ari we tuzobandanya dukorana. Umugambi mfise wa mbere ni uwo gushigikira abaririmvyi
kuko nagiye mpura n'abaririmbyi usanga bafise iyo mpano bafise n'indirimbo ariko ata buryo bafise. Nabonye yuko vyoba vyiza yuko ngiye mbona uburyo noshigikira abaririmbyi bafise indirimbo ariko bata buryo bafise bwo kuzisohora biciye mu maradiyo canke amateleviziyo, tukabafasha nko kugenda muri studio no gusohora amasanamu. Niwo mugambi nabonye nokora vyihuta. Ubutumwa nobwira abari hafi n'abari kure abazokumva indirimbo mu maradiyo canke mu mateleviziyo, nagomba ndababwire yuko gahunda yacu nk'abaririmvyikazi dushaka yuko benshi baza kuri Kristo. Nukuri turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe vya nyuma, dukorana umwete kuko umwami Yesu agiye kugaruka, kandi ngo uwera nashishikare yezwa, ngo uwanduye ashishikare yandura, ngo umugororotsi ashishikare agororoka, ngo kuko igihe kiri hafi. Iryo ni ijambo ry'Imana, Imana ituburira. Nukuvuga yuko twihutire kubaho ubuzima bw'ukwezwa umunsi ku wundi. Ubundi muri Canada mba ahantu mu ntara ya Alberta, egome nkaba muri ville yitwa Edmonton, ariko kenshi nkunze kuba ndi ku kazi nkorera ahantu hatonya bita Fort McMurray. Ahonya niho nkunze kuba cyane gusumba Edmonton, ariko ibikorwa vy'Imana nta na hamwe dukumiriwe. Turategekanya ndetse gukorera muri Canada yose, muri Amerika, mw'isi yose. Tugiye tubona ukuntu tujayo tuzobikora, kuko niyo migambi dufise yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Gospel ya hano nukuri ndabona bayikora neza cyane, uretse gusa yuko uburyo aribwo bugora benshi. Ibiteramo tuzobikora cyane, kandi twari dusanzwe tubikora nuko tutabikora ku mugaragaro. Tuzobandanya tubikora ngaha anye, nkuko nabivuze ubwa mbere. Ninagaruka nzokoresha ibiteramo, nzokoresha ibishoboka byose kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare ku isi yose ndetse no mu ntara zose.